Du coup, on attend ou on fait quoi? Non, bon, en attendant, on peut se parler. Les amis, les Katougenets, vous voyez que vous êtes plusieurs à poser beaucoup de questions. Ah, tout, dusaba ibibazo ariko tugende très rapidement. Sinoshobora kuba urabona kari nashatse kubaha umwanya ariko ubu muri benshi kabisa. Rero mugende n'ingoga kuri icyo kibazo cyangwa icyo cyiyumviro mufise komsa Samuel aronka umwanya aca bishura. Hari n'abandi batumire bari hano bari muri iyo diaspora bari muri diaspora nka diaspora yari yasabye ijambo nawe arashobora gusaba kandi ndarimuhe ashobore kwishura anatanda ko Samuel aza kuba ndazi ko basangiye imigambi na Samuel. Ikindi kintu nuko Mutama Gabriel Rufyiri nawe ari muri komite yasabye ijambo ariko gushika ubu sindamubona ndiko ndamurondera nawe ashobore gushikira ku kibanza cya Samuel. Merci beaucoup. Donc ndoyici murondera umurungikire OK, il y a pas de problème. Merci beaucoup. Reka nceda bikoro bunyene urumva anatanda ko agaruka agera ko James Jambo anatanda ko agaruka je ico nashaka kuvuga kuri ivyo vy'umwanya ko kuduha iminota 3 ni sawa nta kibazo umuntu arashobora kugerageza muri iyo minota 3 mwumva uduha iminota 3 we agaca yishura pendant 15 minutes c'est urazi it's unbalanced ntibikunda umuntu w'iminota 3 avuga yihuta ntiyerabo iciyumviro ciwe hanyuma urumva uwo mwicura agaca avuga iminota 10 we wacha profita pour dire d'autres choses hari n'abandi barindiriye urumva bica sinzi ngene wovyiyumvira singira ndakubwira ico wokora ni kintu nako ndiyumvira mbona umengo ni cyoroshe ibintu mugabo ntaco tuje je vais me conformer à comme host ivya tubwira nta kibazo anatanda rero nashaka nakire l'ambassadeur Terence nawe yasabye ijambo yara participé à l'événement à Bruxelles l'événement Burundi Day yari organisé par l'association burundaise Yaba Diaspora. Donc nashaka aduga ijambo tubwire quelle fut son impression n'ukuntu byagenze ari Bruxelles. Merci beaucoup. Ego murakoze kumpa ijambo ndabaramukije ndabashimiye kuri space mwateguye bivuze ba diaspora ndizera ko impera n'imperuka imyumvikano kutumvikana ko ari kuzohera kuko dishoke des idées jairemiere kandi inama isumba ingimba ariko byabaye ni vyiza murakoze kumpa ijambo guberagana bashimire cyane ku byo byashikirijwe abavuze bose ndabakengurukiye n'ukuri ko haje umuntu wese avuga akari ku mutima ico ni cambere hanyuma ica kabiri nako numvise president wa diaspora Samuel yavuze ati hezifa z'abahutu n'abatutsi mu bisanzwe ntazifuye abahutu n'abatutsi zihari mu Bubiligi ahubwo hari amashirahamwe ya diaspora atumvikana yose neza ingene yoja hamwe kugira ngo abe urwego rumwe rwa diaspora kandi navyo nibaza ko inama isumba ingimba bazoganira bakabishikako aho nagomvye gushikira libera kuvyo yari yashikirije ku ciyumviro nawe yene Samuel yaraboye yuko igihe yari yaje muri diaspora yarabonye ko hari abantu b'abahutu n'abatutsi abaganwa n'abaki abatwe ntamenyere ntazi kumbure bari bahari ariko nibaza ko hari abantu bose kubashoboye kwitaba ariho nibaza ko yabyiboneye n'amaso urumva rero wenyene ubwiwe yari mu birori birimwo bose ntiyoheza ngo avuga ati nari mu birori by'ubwoko bumwe nawe nyine yarabibonye nuko murakoze hanyuma jewe sinteba ni bavuze ko ari 3 minutes nagomba yuko ndabibutse yuko ivyo mukora vyose nawe we hari ncenda kwishura mbere wewe ko host uri kurarongora bino biganiro uvuga uti mbega byagenze gute ivyo mukora vyose murazi ko muri abarundi murazi yuko hari ico bita politique nationale de la diaspora itegurwa no gushirangaje ibigendanye n'andi makungu ahubwo rasaba yuko diaspora ubu ariko barayihinyanyura yogira interano hakaja ivyiyumviro ingene vyogenda kuko muri abarundi rega no mu nshingano z'abambasade zirakurikirana ibikorwa by'abarundi bari hanze ari bibazo bafise ari ngoranizi sibaze yuko mwaba mubashira impande nta chanso zirashimira n'abashinga ntahe baradusavye bati twoja hamwe tukagende collaboration mu kunywanisha abo ba diaspora abahubona nabibabwiye urongoye DPP nibaza ko abita DPP nababwiye nti burya umwe wese murafite amashira hamwe todo wa berije mwemerewe ngaha ntigihambaye nuko muja hamwe hakaba constitution y'amashira hamwe yanyu mugashiraho urwego rubaserukira
mu Bubirigi mukaba mwumvikana hakaba turunante ari X-temps mwese mugaserukirwa gutyo hanyuma tukabumwe n'ukuri twese turabarundi ariko ivyo mukora byose mumenye ko muri abarundi kandi mumenye ko ubuserukizi bw'u Burundi hirya no hino kw'isi bukurikirana ibikorwa bya diaspora ko bigenda neza ari ibibazo bafise bagira intererano twebwe nka ambasade turiteguye gukorana nabo bashinga kugira ngo tunywanisha abo bantu tutore umuti maze habe diaspora imwe murakoze sino barandira ibisigaye mukomere ku kivi Imana bahezagire muganira muvugane ukuri kugira ngo ivyabitumvikana kubishike ko Imana ibongera mugisha murakoze murakoze murava mu migambo ego wavuze ninde mwambwiye ko nkurikira indoro icima oya diaspora oya je ndindiriye ko umutumira agaruka diaspora ashobora kuba aravuga nta okay diaspora murashobora kuduga kwijambo murakoze ni juste naje sinteba ngerageza kurespecta ujya mwanya mwatanze ni ku kibazo cerekeye les critères professeur nibashira kandi yatubariye mu bisanzwe nibaza ko ico kibazo vraiment kitari kibazo kinini zirya critères kugira ngo bazishireho harabaye concertation murava muvuga muti ils ont concerté bande nabande ariko ico no babwira nuko bijya bintu vyabaye muri periode murabizi ko hariho contexte conflictuel benshi baranavyanditse yuko muri diaspora ngo hari ingorane ngo biriko birasha muravyibuka kuri ba Eric Niragira na ba Diomede rero nitubiyobegwe rero abarundi benshi barasavye arbitrage turasaba arbitrage turandika makete turagira iki umuntu wenyene yashobora kuvuga omwe twavuga yuko tuti okay uyu nagira hengamiye nagira iki nibaza ko atangorane aduhuje akagerageza gutora une solution sans toutefois s'ingérer ico rero kirakomeye sans toutefois s'ingérer mu vyerekeye amatora ico kintu rero barakitwemerera hama baraduha les critères nibo nyene bazitoreye twebwe rero ivyo kuvuga yuko 35 ari exclusion canke iki no mu bwirizwa shingiro barafixa imyaka no mu bihugu ivyo byose barafixa imyaka hari n'igihe bazovuga yuko kugira ube mu sénateur dans un pays quelconque utegezwa kuba ufise 40 ou plus je ne sais pas mugabo ivyo ni petit problème igikuru cari uko kugira ngo abarundi benshi biyumva muri ivyo bintu bakumva yuko diaspora ntituriko turakumva zimuranyumva je ndakumva sinzi ko diaspora niwe tutariko turumva oya diaspora naje sindiko ndamwumva kabisa iyi reconnecta ananda cyarindiriye Samuel anatanda rero mu bantu bamaze kwiconnecta mu kanya hano rero twariko turavugana n'umutumire wacu uno munsi akaba ari Samuel ndayiragije pardon akaba ari we president wa diaspora y'abarundi akaba ari association yajejwe abarundi bo hanze iyo association rero twashaka kumenya none ukuntu itegekwa n'ukuntu ipanzwe kubera abantu benshi bariko baribaza ngo none iyo association yatanguye ryari ikorwa gute kandi uwo muntu avuga ngo ategeka abarundi bari hanze ninde yamutoye ninde yamushize kuri ico kibanza nico rero twariko turisha no munsi hari ibibazo byinshi namwe rero nimba mufise ibibazo ndabatumira namwe muze gusaba ijambo abonza kubona bien sûr sinon nuguruye 2 ordinateurs et un cellulaire. Donc, je crois que on dirait gukemura ikibazo pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à vos questions ou à vos demandes. Donc, en attendant, sinzi abari hafi bariko batwumva nimba bashoboye kubwira umutumire wacu Samuel agasaba kandi ijambo gutyo tukamuha ikibanza agashobora kwishura muri bya bibazo bantu bari bamufitiye. Murakoze, reka ndamurondere. Anatanda nashaka ndoichima. Oui. Nakurungikiye nakurungikiye hoste ushobore kumfasha kuri icyo kintu. Sinzi nimba byashitse. Sintayo ndiko ndabona akaba no kuri ntayo ndiko ndabona. Okay, Evelyn uratwumva?
aracari ngaha Eveline jewe umengo ntawe mbona Francois nanje sinduko ndamubona. Ikiganiro cyariko cyagenda neza. Reka ndabe. ariko par contre Rufyiri ari Yego, ngaha ubu namudugije. ndashobora Ego, kuvuga ko ego. ndabona Gabriel Rufyiri ari Exactement. hano comme Samuel yatubwiye ko dushobora parler à l'un ou l'autre Exactement. que c'est pareil. Duga kwijambo. Ego, donc reka nduge kwijambo muga ninarenze iminota 3 gatoyi muranyihangana ariko simvuga umwanya munini. Je rero urumva ico nashaka guhera ko nuko muri iki kiyago twarimwo nasanze twagiye mu bintu bibiri, twagiye mu kungene twokwinjira canke ngene twokorera muri iyo diaspora, iyo association yitwa Diaspora Burundaise. Tuja no mu bintu vya politike aho Samuel yavuze ati abantu batari muri ibi bintu vyacu nabaja, urumva nuko atari hari vraiment. Nagomba kumbwira nti iyo utanguye kujija abantu babwira uti muri ibi murabaja, ils peuvent faire la même chose. Turashaka kumbwira ko nawe uri umuja w'ikintu, mais ça c'est pas le plus important. Muga nashaka kumbwira ku mvugo ibyo ashobora kutubwira, ashobora kuba atabizi nawe ari vyarimwo mugabo d'une autre façon. Mugabo ico nashaka kuvuga cyambere, jewe mu bintu nzi hariho ibihugu biratandukanye, amategeko aratandukanye, ariko association kwivuka n'abantu basangira iciyumviro umwe canke babiri bakaja hamwe bakazana abandi hanyuma bakiha intumbero, bakiha statut, bakiha règlement d'ordre intérieur, hanyuma bakabagaye. Mugabo muri ayo statut bagira baravuga ati umumambre ni umuntu ameze gutya, hari ukuntu umumambre, hari no kuntu pardon. Il y a une façon de perdre de membership, le statut de membre. No kuvuga ko en réalité iyo uvuze ko uzi ngene abamambre bajamwo ubu ufise liste y'abamambre, sivyo? Rero aho nagomba kuvuga nti nimba ari association irafise liste y'abamambre bayo, parce que diaspora c'est un concept. Diaspora ni concept. Maintenant muri diaspora abantu no kuvuga abantu bavuye mu gihugu pour des raisons ziri liste mugiye kurondera mwo bibona. No kuvuga ko uno munsi kugira ngo Samuel aza tubwira ati twebwe turaba barundi bose bari diaspora y'u Burundi, ndamubwira ko yihenda cyane. Ntaraba diaspora y'u Burundi, araba les membres de la diaspora bagiye baradera kuri ivyo vyiyumviro vy'abo bantu bayishinze, parce que si bayishinze apparemment igihe yashingwa n'abantu bagiye hamwe barumvikana ku kintu, abo bakwiye gukora ivyo bashaka, hanyuma umuntu abasolicise ko ashaka kuba membre bakaraba ko kwija ama condition akinjira. Nukuvuga ko nka jewe personnellement je namumenye il y a 2-3 semaines nta nuwo narinzi, je nta ndo presente na gato. Nukuvuga ko ndabahe exemple, je mba ahantu hitwa Overbrook muri Ottawa. Uno munsi norondera abarundi baba muri Overbrook nkababwira nti tuje hamwe turabe ngene twigisha abana bacu ikiniki, turabe ngene tuzoshigikirana mu mamanza, turabe ngene duhanurana ku bintu vy'ingene turondera akazi canke ngene tugira ama business. Je sinzoja kurondera ministère des affaires étrangères y'u Burundi. Turaja hamwe tukihizina tukiha ama statut, hanyuma birafise ingene bisabwa ngaha tukabisaba tukemererwa, nta kintu na kimwe ministère des affaires étrangères y'u Burundi ibirabako. Ico kiba giheze. Donc ni bimwe Libera yavuga, avuga ati reka none nta n'ureka, ni kuvuga bakwiye kumenya ko ama association avuka d'une façon autonome, hanyuma ugize icyumvira ati tuje hamwe afise association imwe muri nyinshi ziba zihari, turashobora kuja hamwe pour des raisons ziri spécifiques, mugabo association imwe yose iguma yigenga. Tuja hamwe tugize plateforme, iyo plateforme bifise un rôle iri déterminé, mugabo ntaco biba bisana. Donc nagomba ndambwiye ko yihenda, ntaraba diaspora y'abarundi ku isi yose, araba iryo shira hamwe ryemejwe na ministère des affaires étrangères, ari ministère des affaires étrangères yatanze amakriteri kugira ngo ivuke. Donc ivyo ni ibintu by'abantu birabigwa i Burundi bitarabigwa muri diaspora, parce que umuntu aba muri Australie, aba dans une ville ntumbaze nta Victoria ville ou peut-être quelque chose comme ça, baraba ama réalité yabo sur place, bagagerageza gufashanya gukura, hanyuma bagerageje kugira ikintu i Burundi bararondera ingene babigira, mugabo à la base diaspora ivuka pour les réalités y'ahantu diaspora iri implantée. Ministère des affaires étrangères ntaciraba, nibo bakeneye igihugu, nibo bashobora kugenda bakavuga ati hari ico dukeneye, hari ico mwodufasha, bavugana na departement ijejwe diaspora muri iyo ministère. Rero Samuel ambabarire cyane,
nukuri murafise association murafise ama statut murafise des adhérents muri association batanga amakotisation nk'ivyo yavuze byo kubaka inzu ni sawa nta kibazo birabaraba mugabo ntasubire kugaruka kuvuga ko represent abarundi bose ku isi bari hanze n'abantu bagiye hamwe bagira iciyumviro murashobora yavuze ko gusongora yatowe muri assemblée générale jo kubera yavuze ko yatowe muri ni ikibazo cyangwa Gabriel Rufyiri ari hano donc nimba mufise ikibazo mushobora kumubaza directement aca biyishura yego ivyo ndiko ndavuga aragira ica bivuze ko reka nsongore ahubwo mpeze acagira ica bivuze ko nimvuze nti uko bavutse baragize assemblée générale iramuto apana ko bavutse uko yatowe we baragize assemblée générale Bujumbura iramutora jewe mfise association y'abarundi muri Overbrook muri yo quartier ndababwiye je n'ai rien à voir avec ce truc là ivyo il faut ko babitahura imbere yuko batubwira ama objectif yabo nibiki ni association yabo y'abantu barimwo y'abadera murakoze za Samuel sinzi nimba mwashoboye kumwumva Ndoricima yariko arababaza ikibazo cyangwa Gabriel Rufyiri mutama munashobora gufata ijambo namwe mukishura murakoze kumpa ijambo nakurikiye namaze umwanya ndiko ndakurikira abatari bake bavuze numvise ambassadeur Terence ndumva na Libera professeur Libera n'abandi bavuze inyuma ikintu nibaza gihambaye muri byose d'abord ni débat hanyuma umuntu akavuga ico yiyumvira atarengeye uwundi ico ni byiza vraiment kandi ahantu hatagira débat burya hama ibibazo nibaza rero ko ibi biganiro ari byiza hanyuma kandi mwakoze ko mwashoboye gufasha kugira ngo umwanya tujere kuko ni byiza ko abantu benshi bavuga jewe mu biganiro ariko ndagirisha Bruxelles twari twumvikanye kuva ko atawuzoneze iminota 2 hanyuma abandi 5 bivanye n'ingene byari byateguwe hari n'abashavuye mugabo umuntu ashobora kuvuga icyumviro cy'umwanya muto kandi bikagenda neza rero je nagira mvuge ibintu bibiri ubwa mbere kuyahejeje sinamenye uwo ari we neza sinubizi izina ryiwe mugabo nagenda babwire yuko umuntu ishiramwe rivutse umuntu arinjira abishatse canke ntiyinjire mugabo ugize ikibazo twebwe turagufasha nk'ubuno babwira yuko dufate nk'abantu bafise ibibazo bijanye n'ubutungane bafise ibibazo bijanye n'ibi na biriya twebwe ntituraba ko uyo muntu ari umumambre w'iyi organisation canke atariwe turaba ko ari umurundi gusa ivyo nivyo turaba rero ivyuko umuntu aba muri association atayibamwo ivyo sivyo bihambaye igihambaye bwa mbere nuko ari umurundi bwa mbere ico rero nibaza ko twabanza tukagira hanyuma ishiramwe iyo rivutse rikabaho ribaho pour un objectif rero yirishira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga kandi bagakora ibikorwa byabo nuko bafasha umurundi uwo ari we wese afise ikibazo canke bagomba kuja hamwe uburyo bwose bushoboka bagafashanya mugabo ntituje mu tujeze bindavye mu buto buto nukuri hari ikintu jewe maze kubona ingorane hari ya mbere si ivyo bibazo muri ko muravuga kuko twavuze ibibazo by'abarundi bataja hamwe jewe naragiye kugirisha inama jewe nyene Rufyiri naragiye kugirisha inama muri Canada barambwira nari Montreal sinzi umuntu yanumvise yavuze ko ba Montreal ndagenda ndahamagara abarundi mugabo kubera ntashobora kuyigirisha DJ yaraza gukorana n'amashirahamwe ahari mugabo bambwira ikibazo bati ukagenda gukorana n'amashirahamwe aya uzosanga uri gukorana baca kwitirira kuri abaha ugakorana nabo cyangwa uri ngaha ncamba oblige gukorana n'umuntu giti ciwe kugira ngo amfashe naronse salle mu amphithéâtre ya Université de Montréal no nagirishije inama mugabo ivyo naciye ndabira kubera navuze nti jewe sinemera kuja mwizo ntunze mu Bubirigi byagenze uko nyene reka mbaze professeur Libera kandi aze gufata ijambo ntiyarahari kuko twagize inama ariko aragenda mbwa yavuze ko ataza mugabo ndamubaza twebwe umunsi dutunganya urubanza mu Bubirigi ba professeur Libera nabo bari kumwe baciye ubwo nyene batunganya
urubanza nk'ubwo nyene si nk'ubwo mugabo bishaka gusa mugabo bagize no guhamagara bavuga yuko atari umwe yojaye mugabo bose barabonye ko abantu baje barabibonye mugabo ikintu gitangaje kandi professeur bararazi ko mu bantu twavuganye umwanya munini cyane mu Bubirigi nibaza ko ari mu ba mbere nibaza twavuganye nk'amasanka 200 ivyo ari byo byose byarabizi neza mu mwanya wose twavuganye kandi twagumye tuganira n'abandi bose ari Emery ari Bucumi atwara CBB ari nimbeshaho atwara DBBR bose twagumye tugira ibiganiro mugabo bakumva kumengo donc bamwe muri bo ntiboza mugabo ibintu byabaye ku gatandatu mwiyumvire batunganije imisa zibiri aca mpenyuza ribera ko bimwe bariko barabihakana ampenyuze ko hatabaye imisa zibiri imwe yari rongowe nabo nibaza n'abatumiwe nabamvuga inyumvira ninde rirongowe nabandi nivyabereye yeje aca mpenyuza rero ibibazo birahari tuvugana ukuri nituze mu tuntu duto ngo ishira hamwe ngo ibiki tuvuge ibintu vy'ukuri hari kibazo ca fracture ca kihari mu Barundi aho ugiyeho tusanga ivyo bintu bihari kandi urumva umengo ivyo dukura mu Burundi tuca tugera tubitwaye nuko tabirira gusa mu ndege mugabo umenga ibibazo tuba twakuye mu Burundi tuca tubijana twaguma tubigumiza iyo ariko jewe ico nsaba nuko twaguma tugira izideba kugira ngo turabe ko twoshobora kubirengera nico conyene tubirengere n'ahandi ho twaguma mu bibazo bito n'ukuri nibaza ko atano tuzoshika nico gituma nagomba shimire abashinga ntahe bemeye gufasha kugira ngo turabe ko abantu bose boja hamwe niyo ntumbero nta kindi nibatsinze ko nishuye neza ikibazo mugabo jewe mbona ko ikibazo ishira hamwe wari wese arashobora gushinga n'umwoshinga ndendera na mwebwe ugira bikenewe kubishira hamwe rimwe muri wese arashobora kurishinga mugabo tweco tubahamagara kandi tubasaba nuko mukwiye kuja hamwe niyo ntumbero niyo objectif baje hamwe murakoze merci beaucoup ego merci beaucoup aha rero reka mpe ijambo bamwe mu bantu basabye ijambo kandi bafashe n'umwanya wabo bakarindira do silence Eli n'uwitwa Radio Africa pardon hagera nagira ndabasabe bindi yashoboka jewe niwabona afashe ijambo kabandengeje iminota 2 canke 3 ucumpagarika ndabigusabye hama mugabo n'ugira abandi bantu benshi bavuge vraiment umuntu akoreshere 3C ku concret compréhensible comme ça icavyo ngira ngo bakumvishije kandi turagushimiye kuri icyo kintu les gars court je crois que c'est court et quoi conscrit et compréhensible et concret murabyumva namwe donc the silence Eli Radio Africa n'umuntu yitwa Fabien ni mwebwe uko mukurikira muri bane abandi tuca tubahije ijambo apre merci beaucoup na shaka kubaramutsa ubwa mbere muranyumva turakumva ego mba nashaka kubaramutsa jewe ndakumva no kuvuga kuri ivyo bya president wa diaspora yo ku isi yose urumva arafise ukuntu abisigura mugabo agatoneka n'abantu serangaje itoneka ukuntu mugabo abisiguye ukamenga birumvikana hanyuma akaba ari n'ikindi kibazo ukuntu yoba yarabaye bo ndamushimira kwanza nabonye hoteli yubatse narakurikirana histoire yo gato mugabo ukuntu ivyo byo gukeya babe wa president w'isi yose kandi twese abarundi aho turi twaje différemment mu ngora nza différent hakaba ari babemera ubutegetsi n'abatemera ubutegetsi buriho sinzi ukuntu rero bazokwemera uyu president wa diaspora urumva nibaza ko yuko ahubwo hari ibikorwa yatwaye vya ambassade vy'abambasaderi basanzwe basigurira kuri bihugu nibaza ko bakwiye kurimita ibikorwa hanyuma n'ikindi kibazo nshaka kubaza ni est-ce que namba ari president wa diaspora y'isi
ni ukuvuga n'ama association yose cyangwa abantu bafise ama club cyangwa abantu bafise ama group cyangwa abantu bafise ama organisation umva ni wazori president wavyo yengejeje ngaho mani bandanye bako ibafasha. murakoze. Radio Africa namwe murashobora gusaba ibibazo. Ya murakoze kumpa ijambo Hagera, ndagushimire cyane. Nibaza yuko abatari bake dusanzwe tuzinanye cyane cyane mu biganiro cyangwa kuri space za sport, naho nisanze ibijanye n'ibya diaspora ntegezwa kubijamo kuko biraturaba twese nk'abarundi na cyane cyane baba mu mahanga. Hanyuma wundi nawe nagira nshimire cyane ni umushinga Samuel Ndayiragije, perezida wa diaspora burundeze. Jewe nagize amahirwe yo kuganira nawe kandi yaranyemereye ikiganiro nanje ndakimwemerera, ariko rero biba ngombwa yuko mbanza kwicara na cyane cyane umviriza ibiganiro byiwe kuko harafise imvugo zitabereye kumva ku radio na cyane cyane ku radio na cyane cyane dusanzwe tugwiza ibiganiro mu ba diaspora byigisha ubuntu, byigisha ineza mu ba diaspora, byigisha umwe mu ba diaspora. Hanyuma rero kuri ico gikorwa kidasanzwe baherutse gutegura ca Burundi Day, nibaza yuko ari gikorwa twagiye turavuga mu biganiro bitandukanye byacu kuko turatumirwa mu bindi bikorwa nk'ibyo bya Rwanda Day, bya Nigeria Day, bya Somalia Day, ugasanga rero ni bikorwa bidasanzwe kandi vyitabwa n'abantu benshi cyane. Hanyuma Burundi Day nari nagize amahirwe ndatumirwa na cyane cyane ngaha mu gihugu ca Swede, kuko uwantumiye sinarinda namuzi, ariko yadutumiye nk'umumenyesha makuru, yadutumiye nk'iradio kuko twumvise yuko yarose témoignage yuko dufise iradio ikomeye abantu benshi bakurikirana. Ndamubwiye atoya ntikomeye kuko yavuga ko ari ni yaje, ariko twamubwiye ati nta muntu agira iradio ni y'abantu bayumviriza. Hariko biradushimisha cyane kumva yuko hari uwamubwiye yuko radio yacu yumvirizwa n'abantu benshi, baradutumira. Malheureusement umwanya yadukonfirmye yuko twogenda, ibyo twari twasabye bakabitwemerera, twasanze twamaze gufata izindi programme. Ariko rero nibaza yuko mu biganiro twakoze twari twahamagariye abantu ati ni byiza yuko umurundi wese yiyumvamwo yuko ari umurundi, ni byiza yuko agenda kumviriza ivyo bintu vya Burundi Day bivugirwamwo, kumbure ari ivyo yemera byemere, yavyumvise ari ivyo yanka abyanke, ariko yabyumvise. Ikibazo canje rero kuri Samuel Ndayiragije titi canke nabo bari kumwe muri iyo diaspora burundeze, kubera iki mwihutisha ibikorwa? Iyo course marathon murimwo niyi mutowe mu mezi 3 aheze, uyu munsi murumva yuko byari bikwiye yuko muca muhamagarira abarundi bose ku isi yose mu bihugu barimwo ati mutegure Burundi Day. Mu Birigi nari nabivuze mu kiganiro cyo ku munsi wa gatatu w'indwi heze, ndavuga ati byowe bibabaje ari nkamwe nko muri Belgique, ari naho hahuriye n'inzego zikomeye za diaspora, twokumva hitabwe abantu 100 mu gihe tuzi yuko ubu Birigi burimwe abarundi benshi cyane barenga ibihumbi ngira na 50. Hanyuma ndavuga ati ngaha muri Swede sinzi ko hari uwo yarabonye amafoto ngaha muri Swede aho diaspora burundezi isanzwe ifise mbere n'umunyamabanga mukuru wayo. Ninde yo barabonye ibikorwa byabereye muri Swede nka Burundi Day? Eske byarabaye? Hanyuma nibaza rero yuko ikijanye n'imvugo za Samuel nukuri birababaje cyane, kuko je nagize amahirwe ya 3 minutes. Mumbabarire Radio Africa, murabizi namwe warengeje serious. Gusa wariko uraheza tuje duha abandi kubera haracyari Fabien nawe yashaka gusaba ikibazo. Merci. Nuko nyene umwanya urenze, kandi nanje mu bintu ndubahiriza umwanya cyane. Byari byiza yuko nari kuvuga byinshi kuri Samuel kuko mu misezera ari Amerika numva byinshi, ariko rero nibaza uko iki kibazo noca ndakibaza Gabriel Ufyiri gituma yoba yaraguye kumbure muri uwo mutego wo gukorana n'abantu bafise byinshi bagirirwa nk'umuhu sinzi inama ivyo ajejwe, kuko ndazi yuko hari byinshi byakozwe no mu matora kugira Samuel Ndayiragije atogwe arongore diaspora burundezi. Murakoze. Aha rero nkaba ikibazo ciwe neza yogisubiramo Steve
Gabriel Ufyiri narivuze ati nukuri je byarantangaje umuntu tuzi twubaha mu myaka myinshi cyane tuzi ingene wagwanya ibiturire hanyuma ukagwanya n'ibijanye na détournement de fonds ariko uyu munsi ukaba uri kumwe n'urwego rufise ivyo rushobora kubazwa ko mu bijanye n'iryo sesagurwa ry'uburyo kuko mu myaka iheze benshi bari muri urwo rwego nyene hari amakarata yagurishijwe hari abantu barisha amafaranga yabo ariko batigeze baronka izo karata eske ubu boririrande bo kwiturande hanyuma Samuel afise vyinshi abazwa muri Amerika na cyane muri USA hari ivyo bamwagiriza mbere hari n'imanza ziri muri sentare bamwagiriza kandi bimwe na bimwe usanga bifise ishingiro ikibazo cyane cyari iki gituma woba waraguye mu mutego nk'uyo ugasanga uriko ukora n'abantu bafise ivyo bashobora kuba bagirizwa mu bijanywe n'ibiturire mbere yabaye mu matora aheruka muri diaspora burundezi Bujumbura. Murakoze merci navyumvise cyane. Jewe ndamukiwe. Halo. Kagerana afise ikibazo kunzi. Jewe ndamukiwe. Ni Fabien. Ego murashobora gufata ijambo ukurikirwa n'uwitwa Elius. Murakoze cyane ndakengurutse cyane bino biganiro narimaze kandi kumva n'ibindi biganiro bitari muri ibi ariko ndabona ko abantu twe turatera imbere hari abakiri inyuma batari bake ariko hari n'abafite intambwe imbere byo dufasha bikevuriwa muri yo sense yuko abantu bakora dara diversité byo bavyiza nashaka rero kwishura kuco numvise perezida wa diaspora yavuze nagomba kumubwiza ukuri uko ariko mu Burundi 2015 nta migumuko yabaye iyo ni imvugo y'abatwara uno munsi imvugo yavuzwe nemera kandi nakurikiye ni raporo ya CNDH ya 2016 ubu bishobora zoyiraba ikurikire yarainsiste gose yuko mu Burundi habaye manifestation ku mapage menshi biriko nibazo yabajijwe baribonekeza yaravuga neza ko ivyo yabajwe n'inama nshingamateka yemeza yuko atamigumuko yabaye bashaka kubimwemeza ku nguvu ngo baravyanka aranana niyo cyo gituma cakurikiye ko atamanda yindi bamwongeye kwa rwego rero rwari rujejwe ivyo binje agateka kazi na muntu nibaza ko twokwemera ko atamigumuko yabaye ugomba kuja hagati na hagati simigumuko abantu bari bakeneye kuvuga nyene ibintu bikwiye kugenda hanyuma ibyo kurikira muri vya diaspora navyo jewe ndumva ko intango ya migoye ikintu gikomeye niki nuko hasa nk'ari ama diaspora hari wabivuze yuko ama diaspora yoja hamwe muri platform afite ivyahuriyeko bakazoheza rero bazogira diaspora ndundi y'ukuri atari za nyakuri zimwe dusaye tumenyereye ihuriyemo n'abantu bose kandi bagatorwa kuko muri ico gihe yo bari iciye mu ntuzeye muri voie légale ibindi tugiye turahanahana ivyiyumviro tuzokwivuriwa cyo kintu gikomeye hanyuma tuzotera imbere tugira icyo dusumbije abagumye Burundi kuko nabari Burundi harabarya umutima bahagira ibintu bavuze ko rero abo bimbere iyo diaspora yemewe na leta y'u Burundi boje barashiramo akariro bakumvisha yuko ibivugwa hari ivyo kameme boje bararaba nyene bo vyevita ibi byo kunyuruza abantu vyiki bivuga kuri leta urumva yuko hari ibintu bibabaje nabe rero uko sangwa bazonavugira n'abari hanze barenganijwe mu masentare bavugira no muri ivyo bikwiye kuba bitari ko biraba mu gihugu bituma abantu batiyumvira kunyaruka gusubira i Burundi. Murakoze cyane niba narengeje iminota mu ndabari. Okay, nta kibazo aho rero nkaba ndabashimiye Mutama Gabriel murashobora guduga kwijambo naho ubu ndiko ndarondera Samuel aduge sibyo mushoboye kwishura mu bibazo ku bibazo bya do silence Eli n'uwitwa na Fabien na Radio Africa. Merci beaucoup.
murakoze reka mpereho ikibazo ca mbere bavuze ngo perezida ngo aratoneka ngo akoresha amajambo aremereye nivyo hari igihe umuntu avuga ikintu umuntu agashobora kwifata uku cyangwa gufata kuriya mugana ndabibutse ko je mu bantu bavuga ko nanje mvuga amajambo aremereye abo bantu barimwo jewe mu bintu nkora muri byo kurwanya ibiturire jewe bambwira urumva ngo mvuge ko umuntu umusuma sinzi bakoresha ijambo kunyonora ngo urumva ngo yanyonoye ngo mvuge ko nje nijana manumva bavuga mwana babwiye nti jewe umuntu yiba leta asahura amafaranga abanyagihugu nashaka be arifise igiti kimeze gute je ndamwita umubandi uzobimpinyutsa je ndamwita umusuma ntidushobora gufata umuntu ariko yiba kw'isoko yivye igitoke kubera yaraye ubusa nuwagiye guterura amamiliyaridi ngo umwite ngo yanyonoye mugabo uyo muntu nikibandi nugisuma ntarinde zina jewe no ushobora ndamwita ivyo tuvyumvikana hanyuma ndabereka uwundi Jesus Christ niwe twese dufataho akarorero nk'umuntu yari umuntu adasanzwe mugende muraba passage menshi ari muri Bibiliya hariho umuntu yigeze kumubaza ikibazo sinzi ibintu yagomba guha abantu sinibuka neza context mugabo yaciye amubwira ngo nta muntu ashobora gufata ivyo kurya byagenewe abana ngo abihereze imbwa kandi ariko avuga abantu ico gihe c'est Jesus Christ lui-même hanyuma muri buka gwa gasore amaze gutorwa ijambo rya mbere yashikirije yaravuze yuko abantu jewe ndabita imbunuza kuko imbunuza zirafise ingene zigenza muri societe naho abari abantu baba babuze gusa imirizi inyuma y'imbunuza y'imbwa mugabo bantu urashobora kubona inyifato yabo ukabona ko by'ukuri yego nivyo n'abantu mugabo ukabona yuko ibintu by'ubuntu batabigira kwa gasore rabo bantu yabise imihimbiri abasuma n'abambuzi none Samuel nukuraba ahubwo ica kintu avuze na context akivuzemo nico mukwiye kuraba mugabo ntidufate ngo aratoneka ngo arage siwe wenyene kandi sinawe wanyuma burya abantu babiri uko bariho mugabo hanyuma kandi je ikintu kintangaza je barufyiri reka ndabahakarura gasanzwe hari abantu professeur berarabizi kandi twarabwanye umwanya munini cyane kandi bazo kwakira ino ngaha mwarabonye ibintu vyanditswe ndiko ndatunganya iyi nama yabereye mu Bubirigi nije nari ndehagarariye nije nari magarariye muri Sweden nishure kuyo harije kuvuga ari wo muri Sweden nije nari ndebagavye muri Sweden nama twaguma tuyagirana nabo nabandi iburaya nabo mu Bwongereza twarakoranye nabandi rero ikintu je bano babwira nukumenya neza yuko ijambo rivuzwe uraba context umuntu wese agomba gusubiza inyuma abandi arafise izina agomba kuyitwa mugabo bidasigura ko tudashobora kuganira ndaje bahakarorero mugende murabe vyanditswe inzandiko zanditswe n'abana bariya je ndafise inzandiko zirenga nka 5 canke 6 zanditswe kandi zandikwa kuri jewe barantutse ibintu byinshi cyane mugabo jewe ico nakoze narabarondeye turavugana harabo wumva kwereka ko umengo ntashobora kuvugana nawe arakomeye cyane akumva ko umenga ari hejuru gose mugabo ivyo najeshatse kuja hejuru ntivyo nanira mugabo je nemera umuntu agira deba rero twemere duce bugufi twese professeur biraniwe twavuye tugume tuganira tugerageze gufatira 3 minutes Mutama Gabriel ego kubera hari ibindi bibazo nabyo rero ikibazo gikurikira ugize neza kunyibutsa ikibazo gikurikira yavuze ngo turihuta cyane ntitwihuta nous sommes en train de travailler sur un plan d'action hariho un plan d'action ihari umwaka wa mbere nuguhuza abantu c'est la cohésion nico gituma ahantu hose tugenda dusaba yuko abantu baja hamwe amashira hamwe mbere cengira ko nico kibazo kindi cyari kivuzwe nuko amashira hamwe igihugu tugiyemo twebwe nta mashira hamwe mashasha dushinga eka tubasaba yuko abo bantu baja hamwe c'est ça l'objectif hanyuma nibiyungunganya nibatora twebwe ubu nous avons des textes nibaza ko ivyo mwibaza ngo leta ngo ibijamwe canke nibijamwe nabone twarabibabwiye muri leta ntibashobora kuza gutunganya baratanga intumbero ico no kwita orientation générale yingene vyogenda kugira ngo bafashe ariko ntibashobora kuja muri organisation ivyo nyamba barabigiyemwo nuko hari bibazo antuka je babigiyemwo ndi muntu cyenda biva mu munsi nyene
ndabikubabwiye uko nyene niko vyogenda niko bizivyo bigenda ndabivuze publiquement umunsi bo bijamwo jewe ndimwo hanyuma atabibazo kuko urumva barashobora kuza hari ibibazo murabizi yuko hari ibibazo nyene leta irentereve navyanka bikunda no mu bindi bihugu bigenda uko mugabo babigiye je ntavyo no kwemera personnellement ico nibaza ko no kigarukiriza ngaho tugiye ku bintu bijanye ngo amakarte umuntu w'umusuma aba muri diaspora abahehe yitwa umusuma yitwa umubandi yitwa igisuma ivyo bintu rero twe barabiduha kandi mu byo tujejwe ibintu birimwe rero muri conseil des sages ndabasavye nibavyumve n'ubu turabibasavye bakaba bazi ko hari abantu batwaye amafaranga bakayatwarwa n'umuntu wo muri diaspora canke yatwaye diaspora baca babituzanira ubu urwego ndongoye rurimo nk'abantu 15 kandi n'abantu vy'ukuri badashobora gutamika ijambo sindavyibaza ko ari ubatamika ijambo ngo bishoboke kandi mwe barabituzanira gusa bazoheza basubira tuti bimwe bibahaye ntaco mwabikozeko tuzoheza tumenye ico dubikorako mugabo jewe kugeza ino saha ntawurabiduha ntavyo nzi mugabo naravyumvise kameme ko ngo harabaye ibibazo mugabo ntabwo ntarabiduha formellement hanyuma ikindi kibazo cavuzwe ni kibazo kijanye nivya President Samuel yuko muri Amerika ngo afise imanza nagenda babwire yuko abo bantu twaravuganye naje barandondeye hariho umugwi w'abantu baba muri Amerika bandondeye barambwira ibintu vyinshi cyane mbere barambwira ko na Samuel adafise na droit yo kuja muri Etazini hanyuma turabitohoza turagira nivyo harigeze kuba ibintu privé vyiwe n'akazi akora mugabo ivyo bintu ni ibintu bisanzwe nk'uwo ari wese bishobora kumushikira kandi imanza zarabaye ivyo bintu vyaraheze ni ibintu vyaheze complètement urumva rero n'abavuga yuko atohaja nibaza yuko atojayo nibaza yuko babonye ko ivyo bintu atari vyo kameme rero niyumvira yuko nibo bavuga bati kandi ivyo bintu ntawe bwabivuga ataratorwa mugabo nibo bavuga bati umuntu agomba kukurya ntaburi imboga gukoza igihambaye rero nuko ibikorwa umuntu abikora hanyuma abantu bakabijija cyane cyane umuntu akemera de critique cyane ariko ndabakarorero nk'abantu batuvuze ibintu bitari bike ndeka ndababwiza ukuri nyama mutari mubizi mu Bubirigi abantu harabanditse hari n'abandi batanditse twebwe ahubwo batufata ku mengo harabo twakumiriye bamwe bari pro pouvoir n'abandi bitwa ngo bari pro opposition bagashaka yuko twohengabira ku ruhande rumwe mugabo twebwe c'est pas notre objectif c'est la cohésion nuguhuza abantu bose nuko twitogaragara ku mengo tube twegamira umuya cankuriye c'est pas notre objectif c'est pas notre rôle rero mu ncamake reka tugire débat d'idées hanyuma abantu bubahane mu vyiyumviro bariko barashikiriza ntagire uwumva yuko umengo umwe agomba kurengera uwundi mu ncamake rero je nibaza ko débat ariyo kandi agira shimire nagira mvuga ikintu ca nyuma hari abantu babonye tugiye muri ambassade y'u Burundi mu Bubirigi nibaza Jorodi sous contrôle de son excellence l'ambassadeur Terence hamwe bakiri ngaha urumva batubonye ngo nimubonye ngo bagiye muri ambassade ngo nimubona ko bakorera ubutegetsi ngo bagiye muri ambassade mugabo je nabonye bose baragiye muri DBB baje gutorwa ijya professeur Liberarimo je nabonye nabo baragiye erega ntidushobora mugomba diaspora c'est quoi diaspora n'abantu babavuye mu ico gihugu bakaja kuba mu kindi gihugu hanyuma bakagira ikintu bahurira ko n'igihugu cabo nivyo intersection niyo urumva ubutegetsi ushobora kuba utabwemera mugabo wanka wemera aribo bahari dini manière dino merci beaucoup Mutama Gabriel murakoze sinzi nimba mushaka kwishura ku kibazo Fabien yabajije kimbarire ndacishura nta ngorane nkeka nta kinose ngira ngo Fabien ariko arabenterpela ngo muzobwire leta ya Bujumbura ngo leta ijejwe igihugu ngo gufatirita mu bintu twanditse nibaza ko na ambassadeur Terence hamwe bari ngahayo bavyibuka ivyo bintu narabivuze ndanabimutuma na wene
hanyuma twarabivuze mu nama ko je nari mpagarariye ivyo bikorwa byariko bibera mu ibikorwa byariko bibera mu Bubirigi mugabo kandi natwebwe ubu yaturi ngaha tuteza kubishikiriza erega leta hari kugira ngo itore umuti w'ivyo bibazo nyene vyose uko biri jewe ndaguha akaro gasanzwe je naravuze nti kwiyumvira ko ushobora guteza imbere igihugu impunzi hakiri impunzi ziri mu mahanga hakiri abantu badashobora guhonyoza ikirenge mu gihugu ivyo ntibishoboka hagomba gufatwa des mesures politiques uko ziba kose mugabo ntihagire umuntu nta gihugu na kimwe kigira impunzi kigagira amahoro kuko ivyo tuba turiko turahendana mugabo ikiba gihambaye niki nuko abantu bagira iyo dialogue nuko abantu bumvikana ingene ibintu bigenda kugira ngo ibintu cyuko yaba tugomba kuja mu iterambere ribe mugabo ntihagire ikintu coza gishaka kuri dogoya kanyuma iterambere ntiriraba umugambo utwara yego kubera utubutwara urashobora kuvyitirirwa nivyo mugabo iterambere riraba umuntu wese kubera bararyubatswe ryubakirwa umurundi rikabagirwa umuntu wari we wese ibitaro ishure cyose nuko nico gituma rero tugomba gutandukanya umugambo utwara gutandukanya amashira hamwe gutandukanya umuntu n'igihugu igihugu rero kiri hejuru y'ivyo bintu vyose meme n'abatwara kiri hejuru yabo murakoze ego duga kwijambo turakumva Professeur Libera turakumva uranyumva Professeur Libera nimba mutatwumva murashobora kumanuka gato mugaca mugaruka ari hafi ya Professeur bamubwiye ko tutayiko nofata ijambo nimwamunyumva ego nimba utumva urashobora gufata ijambo urashobora gufata ijambo ego merci beaucoup nuzeyera mon ami Rufyiri je nibaza ko comment dire uheruka gutahuka wewe uhunguka hanyuma kurya wari wahunze hariho abandi bahunze badashobora kuja i Burundi ivyo wobishaka umuzirikanyi ukamuvyumvira imbere yo kuja yo kugira yo gusigura avec éloquence urazi neza ingene igihugu itwawe no musi ariko sivyo ndashaka gushimikirako ico ni cambere ica kabiri il faut vraiment éviter de l'amalgame wewe nyene wavuze ko atariho narindi euro 26 kandi urazi ko ntabari yeje wavuze uti abo bari kumwe bon iyo misa yateguwe c'était nous misa si ma mémoire est bonne bibuka Ndadaye le président Ndadaye organisé par Bamvuga Inyumvira hariho imisa yabibuka abana bacitse ku icumu mu Kibimba c'est vrai babigiriye kubiri ariko iyo ni amalgame c'est une manipulation en fait et ikibazo nyamukuru ni ingene diaspora yo kwiyorganiza ikitunganya yo nyene ubutegetsi butagiyemwo wewe udafashije ukaguma muri ivyo bintu ufisemo expertise bose bakuziko hanyuma iyo diaspora yitunganije igashira imbere ineza y'abarundi aho baba no mu gihugu hanyuma bagafasha igihugu notanga karorero ibivyanditse d'ailleurs muri tweet aho hariho politique nziza za diaspora je prendrai l'Éthiopie le Ghana hariho n'ibindi bihugu ntiriwe ndavuga l'Éthiopie par exemple murazi neza ko ariko barubaka barrage sur le Nil eh bien les fonds nyinshi zatanzwe na diaspora izo diaspora zari organije d'une façon autonome mu Burundi jewe ndemeza neza yuko diaspora twiorganije indépendamment de toute organisation politique ou de tout parti politique au Burundi bwoganya énormément kuko la confiance entre le Burundi na sa diaspora yoboneka ariko sinsubira kuvuga ivyo navuze ingene mwagiyeho we Rufyiri ingene watahutse
hanyuma uno musi ugaca tuzanira une nouvelle définition yiwawe ukatubwira ukaduha définition ya diaspora alors que il y a des définitions nyinshi des organisations internationales n'ibihugu hanyuma ukaza kutwumvisha yuko twoja muri iyo diaspora ndundi jewe no kubiza yuko kandi twarabiyaze yuko jewe nzoja mu kintu ariyo federation iriko iravugwa twitunganije d'une façon autonome hanyuma d'une façon démocratique nkuko twabigize ngaha mu Birigi muri DBB tushiraho DBB. Donc mu ncamake rero wewe wambajije urongera uriyishura siho narindi ivyo urabizi abo oye ntitwari kumwe no kubitegura iyo misa. Donc vraiment il faut éviter de l'amalgame ibindi navyo twarabiyazi bikwiye uraza aho mpagaze kandi je suis transparent byose navyanditse hanyuma nocameza aha mu Birigi si j'estime le nombre de Burundais nous avoisinons 30 000 Burundais nous ayez il y a quelques en 2014 twari ibihumbi bitandatu hanyuma rero nous ayez sinshaka gupolémica sur la réussite ou pas ce n'est pas ça n'a aucun intérêt mais sachez que dans l'histoire de la diaspora je vous renvoie au tournoi international de basket qui est totalement politique et je vous organisé à Anvers on a été inondé il y avait plus ou moins 5 000 Burundais venus de différents pays y compris au Canada 5 000 Burundais l'ambassadeur était là il a été témoin dans son staff. Donc, il faut nuancer, il faut voir la réalité en face. Twikubita gashi nkuko nabivuze turabe ingene twiyorganiza twitera agateka tutagiye muri ubwo budumbi bw'imigambwe canke sosibusola. Murakoze ego. Donc, nous avons tout intérêt de nous organiser librement, d'une façon autonome, dans l'intérêt du Burundi et dans nos intérêts y'amahoro. Hanyuma Professeur yuko mugiye gutorera inyinshi ibibazo bihanze Burundi ndagusavye nshimitse mugende musohoze Dr Sahabo qui est un membre de la diaspora kandi yakoze ibikorwa bikora inka le modèle l'hôpital Kira qui est un modèle si réellement ivyo muri ko muratubwira genda musohoze on applaudira de demain. Merci beaucoup. Merci. Murakoze professeur sinzi nimba President Samuel ariwe arongoye diaspora y'abarundi ashaka gufata ijambo cyangwa Gabriel Rufyiri ariwe ari muri komite y'iyo diaspora nyene nimba badashaka gufata ijambo kampa abandi jewe nitwumvikanye guca nashikirije kijanye nuko bavuze imigumuko je nkavuga ko atari imigumuko mfatiye kuri raporo ya CNDH. Ego woni Fabien ariko Fabien icyo kiganiro ni nabwo icyo no munsi hano uno munsi twiko turayaga kubijanye na diaspora 2015 nimba yari imigani manifestation cyangwa ibindi aho ongira ngo ni ikindi kiganiro ego turakumva sawa okay nirufsiri nibaza jewe nuko yari yabivuze karesa ndayiragice nuko yari yabivuze ariko irabanza mvuge kugira ishurize bamubajije cyo nishura okay Rukiri mutabavire muratwumva mufata ijambo tivuga jewe muri 2015 jewe nari naraba ibujumbura handi nkaba ntahari ibintu byinshi byabaye ntari bujumbura mugabo narakurikiranye bitari bike kabijya bya kudeta mankeje so narindi igihe manifesto zatangura so narindi nari buraya so narindi mugabo kubera nkorera hose naraza nkagenda urumva hari 2014 mugabo ico no babwira nuko umwe wese d'abord no kumenya ko communication ni Roger Domo si ikintu coroshe ivyo tukavyumvikanako umuntu ashobora kuvyita ikicaye kiriya ukavyita imigumuko ukavyita manifestation hariho n'abantu kirundi kinagora mwashaka ivyo rero ntitwobigaruka ku mugabo igihambaye nuko manifestation narabivuze kandi ko navuze nico gihe
manifestation imyiyerekano ni ikintu cemewe n'amategeko. Jewe nari mu biganiro nagiye mu biganiro muri 2015 ava ibujumbura mwashaka pour votre information ndi no mu babitanguye rero nagenda babwire yuko mu nama twagize baraba leta yari ifise ingene ivyita yari hari ico gihe hanyuma n'abandi bagira ivyo ko bavyita mugabe igihambaye nuko ari leta ari n'abandi bomenya yuko manifestation y'uburenganzira bw'umuntu wari we wese hanyuma leta ikabwubahiriza kandi gakingira abo bantu mugabe hamaze kujamwo guturira ibintu konone ibintu ivyo bica bihinduka ibindi ivyo vyumvikana concept nimwe ku isi yose ari leta yakoresheje nivyo mugabe mumbabarire kazi no kubijamwo reka no kubijamwo nikindi kiganiro murakoze reka no kubijamwo kuko nibaza yuko bigoye merci beaucoup reka nshikirize ikintu Professeur Libera avuze reka nshikirize ikintu gitakovye Professeur Libera avuze navuze yuko Professeur Libera twaganira umwanya munini cyane Emery twaganira umwanya munini gose ntuzenya witwa Butare yahora twara Fodibe twaganira umwanya munini Emery gucyo nyene bose ico numvise bose bahuriza ko nuko bose bakeneye ko abantu baja hamwe enda basha twumvikane nkuko bose baguma babisaba l'ambassadeur yabivuze abashinga ntaye barabitwandike barabitubwira Professeur Libera na wene mu nyuma urumva twavuye kudahuza mugabo tuteba turagira aho duhuriza enda bane ba mama tugerageze twese nabivuze n'ubundi abisubiyemo ibarabara ryubatswe ishuri ryubatswe ibitaro byubatswe ibiki ivyo ntivyubakirwa CNDD-FDD eka kweri ntivyubakirwa umugambi w'icankuriya vyubakirwa umurundi wari we wese ikibazo gusa leta nayo igomba kugira kumviriza ivyo abandi bariko baravuga erega leta idashobora kumviriza navyo ni kibari kibazo niyumvirize hanyuma bayibwire kandi abantu bari hanze bafise n'abari prepenser bavuga ico biyumvira uko bavyumva rero nkuko mubivuga leta niyumviriza ibibazo hanyuma natwe tugire imirite twemere tuje hamwe tore ko bidashoboka kuko jengerageze kumviriza ndabona neza yuko hanze nko mu Bubirigi murabona ko byashushe gose nibaza yuko ari hantu hasohotse indandiko nyinshi gose zincoza zigira ibitwe na Professeur Atanazi bakunda nitwe bavuga kweri mugabo nuko bazi ko tuzinanye ega batuva kwera bazi ko tuzinanye ko turazinanye abo bose nibaza ko Professeur Libera araza amanama tumaze kugira ningana menshi cyane top plaisir zane rero niyumvira yuko igihambaye uya sumwanya vero guterana amajambo igihambaye Gabriel tubandanye reka sinshaka kubakata ariko reka tugende kuri ya 3 minutes kuba uno munsi twaje kuvuga sur la diaspora ngira ngo twaje kuvuga ibyo muri Belgique ego rero nashaka guhiki ijambo Samuel yashoboye nawe nimba akeneye ijambo sino cempa abandi bantu abanywanyi vraiment uno munsi barashaka kubavugisha rero nashaka guha bamwe nashoboye kuduza nabo babasaba ibindi bibazo sibyo nimba munyemereye Samuel ijambo ni wewe urakoze hagera wagize neza ko dutega muri kino kiganiro hanyuma nagumye nkurikirana nubwo ntariko ndavuga ariko nakurikiranye cyane ego murakoze aha rero nari nadugije bamwe mu bantu bashaka kwishura no gutanga ibyiyumviro byabo mwashoboye kuvuga izina rya Professeur Libera nashaka kumuha droit de réponse ncempa ijambo Samuel nimba yumvishije ibyo twari ko turavuga après ça abantu cyane hagera kirumba nabajije bavuze ko atubwire ko Liege le 26 igihe twagira inama ko batagize ama evenement abiri bakagira imisazi ibiri kandi ku bintu bimwe amanyuze ko atari ko byagiye reka nce ndamuduza ubunyene Professeur ego